kwinjira amasezerano, to enter into promises, kwinjira amasezerano, to enter into kwinjira promises, amasezerano, to enter into promises, kwinjira amasezerano. to enter into promises. Benshi Most of you, barasezeraniwe, they were promised. benshi Most of you, they barasezeraniwe. were promised. Mbere Indeed, amashengero y'abakizwa now our Christian church, n'amashengero y'abafite ama grand forme so they y'amasezerano. have a lot of books of promises. Mbega tuyakira gute? How do we receive them? Inzira twakiramo The way amasezerano we receive promises. iya mbere ni Bibiliya. Number one is through the Bible. Tugiye kwiga inzira twakiramo amasezerano. The way we receive promises. Inzira ya mbere ni Bibiliya. The first way is the Bible. Bibiliya yuzuyemo amasezerano The menshi. Bible is full of a lot of promises. Nagomba ko mwandika I want you to write it kuko down. muzoba bigisha beza. For you're going to become good teachers Babana banyu n'abazobakomokako. of your generation to come. Inzira ya mbere Now the first way twakiramo that amasezerano we receive promises, ni Bibiliya. it is through the Kuko Bible. amasezerano yo muri Bibiliya For Bible's promises niyo yakuzanye mu gakiza. that will brought you to Kuko salvation. ijambo ry'Imana rivuga For the word of God says, mu gitabo cya Yohana the book of John, igice cya gatatu chapter 3, umurongo wa 16 verse 16, kubw'urukundo Imana yakunze abari the mu Lord isi God so loved the world, niko gwatumye itanga umwana wayo that w'ikinege He gave His begotten Son, kugira ngo umwizera the wese one who trusts in Him ntazopfe rubi. do not perish. Iryo ni isezerano This is a promise rimatanye n'igikorwa which is connected to the service cy'urukundo Imana of yakoze. the love that God did. Hama uko niko twinjiye This is how in turn we twaramwizeye have believed in Him maze ducika abana and b'Imana. we became the children of God. Aho niho hambere twakira This amasezerano. is the first one we receive promises. Bibiliya ni igitabo Now cy'amasezerano. the Bible is the book of promises. Mbega ni gute dukurura amasezerano muri Bibiliya? So how do we grab those promises through the Bible? Dusoma Bibiliya apana nk'abasoma inkuru z'akahise, dusoma Bibiliya nk'abasoma inkuru zitwerekeye. Read the Bible, the people read the stories not concerning. Ndagasubiremo. Let me repeat it. Dusoma Bibiliya We read the Bible apana nk'abasoma inkuru z'akahise, like those who read the past stories, ariko nk'abasoma inkuru yet zitwerekeye. those who read our concerned stories. Ni muri Bibiliya It is through the Bible. hariyo aya majambo, There are those words. muzorambika ibiganza ku bagwayi bakire. You're gonna lay your hands on the sick to be Ayo well. n'amasezerano Those are the promises. benshi batarinjiramo. Some they've never entered. Ni muri Bibiliya It is through the Bible. hariyo aya masezerano, There are promises. hariyo aya masezerano. There are promises. Zobana nanje, zobana namwe I shall be with you. aho muzoja And where you hose. shall go. Ni muri It Bibiliya is through the huzuye Bible. amasezerano It is full of promises atandukanye. which is different. Ukwiye gusoma Bibiliya So you have to read the Bible nk'umuntu, like a person, nk'umuntu, like somebody, nk'umuntu like somebody. ariko araba inkuru zimwerekeye. You are watching your concerned stories. Kuko ibitabo vyose For all the books bidondagura amakuru y'abami that speak about the stories of the bivuga kings, kahise kabo, they speak about their past. ariko Bibiliya But the Bible, si igitabo it cy'akahise, is not the Bible of the ni past. igitabo cy'akubu. It's the current book. Kuko abo bami bose For all those kings, barapfuye baribagiranwa, they died, they were forgotten. ariko umwami tuvuga Yet a king we are ariho kandi ni muzima, he existed, he's alive, ariho kandi ni he muzima. existed, Nico gituma and that's why lorsqu'on s'approche de la parole, igihe twiyegereje mu ijambo, lorsqu'on s'approche de la parole, igihe twiyegereje mu twegera ijambo, ijambo nk'abagiye kwakira ivyo we tubwiwe draw the ubu. word just like we are drawing what he told us. Rero tugomba twiga ukuntu bayinjiramo aya We're masezerano, about to learn how we into promises. ariko icambere nuko abantu boyagira. But number one, people should possess it. Ahandi twakirira amasezerano Another way we receive promises nico twita prophetic. is what we call iby'ubuvugishwa. Prophetic Iby'ubuvugishwa. sico kimwe na prophecy. It's not the same like prophecy. Prophetic Prophetic. ni ubuzima bwose, It is all the life. ni inzira It is zose all the ways Imana the icamwo Lord passes mu through gukominika in message. communicating the message. Prophetic Now, iby'ubuvugishwa, sico kimwe na prophet, it's not the same like the ni prophet. inzira It zose is all the ways Imana the icamwo Lord passes mu through gukominika message. in communicating the Iyo message. mumenyereye mwese What you are used ni for. inzira y'indoto It is the way of the dream canke amayerekwa. of visions. Mwarabwiwe You were taught mu ndoto in your n'amayerekwa dreams and visions amasezerano the promises y'ibintu bitari bwabe, or the things do not yet happen, ariko ibari barindiriye imbere. but it was waiting for you. Aburahamu yaraganirishijwe mu ndoto. Abraham was told into the dreams. Mu gitabo cyo guharura 12 The book of Numbers 12, Bibiliya ivuga neza the Bible declares yuko Imana ivuga mu ndoto canke mu that mayerekwa. God should speak in dreams or in visions. Nico gituma nico kimwe n'igitabo ca Yobu It's just like the book of Job, 33:14. Deuteronomy 3:14. Imana ivuga mu ndoto canke mu mayerekwa. God speaks in dreams or in visions. Bisigura
bisigura ngo ivyo wakiriye It means what you've grasped. yari amasezerano. There were promises. Wari kuraba mu bihe bigoye, You've been experiencing hard moments. ariko Imana ikwereka aho uzoba. The Lord showed you where you're gonna live. Bariko barakwirukana mu nzu, They were chasing out from the ariko Imana house. ikakwereka inzu But yawe. the Lord presented your house. Wari uremvye, You were so crazy. Imana ikakwereka uko uratambuka. God showed you were walking around. Wari ugowe, You were in trouble. Imana ikakwereka uri mu The modoka. Lord presented you being in the Wari car. ku gitanda You uremvye, were on the sick being Imana sick. ikakwereka uri On mu the isoko. mat. God showed you are on the market. Wari kurarira, You were just weeping. Imana ikwereka umwana wawe yabaye ministre. God presented your child became minister. Izo mvugo n'amasezerano Those languages are the benshi promises. murazifise, Now most you've gotten them. bamwe barihebuye Most were so discouraged kubera ko bibaza ko bitagishoboka ko bayinjiramo. because you think it's no longer possible to enter in Tugiye them. kwiga ukuntu bavyinjiramo. To enter, how do we enter in them? Paresh kabaramakai. Amen. Tugiye kwiga ukuntu We're bavyinjiramo. gonna enter how we enter. Imana yacu si escrow. Our God is not a scammer. Imana yacu si farceur. Our God is not a person who jokes Kugira ngo itubwire ivyo idashoboye and to gukora. speak to us something He cannot Yakubwiye ko fulfill. uzovyara. He told you you're gonna keep birth. Uzovyara mu izina rya Yesu. You're gonna keep birth in the name of Jesus. Yakubwiye ko uzotera imbere. Told you be prosperous. Uzotera imbere mu izina rya Yesu. You be prosperous in the name Yakubwiye of ko bizokunda. He told you should be possible. Bizokunda mu izina rya Yesu. It's gonna be possible. Yakweretse famiye yawe ikijijwe. Since your family being saved, Bazokizwa mu izina rya they're Yesu. gonna be saved in the name of Jesus. By the spirit of faith. Kukimbia kwizera. By the spirit of faith. Kukimbia By kwizera. the power of God himself. Kukubushoti bw'Imana. Ndatangaje mu izina rya I Yesu. confess in the name Ugiye of Jesus. kwinjira gihutihuti mu izina rya You're Yesu. gonna eat so quick in the name of Jesus. Get this. You'll be seated. Rabino. Ayo mejeje kwatura When it comes to utter na yandi masezerano. our other promises, Ayo mejeje kuvuga when it comes to speak, na masezerano akomeza amasezerano. other promises. Tubandanye indi nzira bakiramo amasezerano. Another way we grow promises. Indi nzira bakiramo Another amasezerano. way we grow promises. Amasengesho. Now prayers. Ubu uriko urasenga You are praying, ukaca wumva uratekanye. and then he being quiet. Nguko umenga ico uriko urasengera Just like what you've been praying for. kiraheza ukuntu It is done. ukatangura kumva uri kuribwira Start feeling speaking. ejo bizogenda neza. Tomorrow shall be Ujya well. yibwira si wewe, The one who told is not you. ujya niwe abatanguye kuvuga. This is the one who starts speaking to you. Uba uriko urasenga For you, when you are praying, ukaca wumva indirimbo. and then you hear the song. Umuranda kwibutse nawakwiringiye Imana. Bimuhemukire nawayikore wakome n'isoni. Iyo ndirimbo na masezerano That song is a promise yuko utazokwigera ugira isoni, that you won't be shameful. utazokogwa n'isoni. You won't be disappointed. Muriko murandika? Are you writing down? Ahandi twakira amasezerano Another place we receive promise. ni mu ndirimbo. It is in a song. Aba baririmvyi sibo bapanga indirimbo. And are those singers who plan the song. Indirimbo zose zica mu minwa The yabo. song passing through their mouths. Hano si mu kabare, This is not from the hano bar. ni kuri podium. This is on the pulpit. Ushobora kuza urushe You may come being tired. ugahura n'indirimbo ivuga kuri situation yawe. You encounter some speaks on your situation. Ikibazo muravyirengagiza. Now the problem, you despise it more. Ajya n'amasezerano. Those are the promises. Ariko ndatahuye. But I understand. Oh my God. Oh man, Igituma muvyirengagiza. the reason why you despise them. Mufise menshi mutarinjiramo. You've gotten more, you've never entered in them. Mwokwandika yandi kuberiki. How can you write other promises? Mufise menshi Well, the mutarabona. Lord promises you've never seen Bamwe them. baracitse intege. Some were so discouraged. Mukumenga Imana yarababesha. Just that God has lied to you. Nico gituma nabo boririmba indirimbo prophetic. So they may sing a prophetic church. Bayirengagiza. It is no sense to you. Sibo And not you. barabwiwe amasezerano. They were told promises. Ntibigishijwe ukuntu binjira mu They masezerano. were not taught how we into promises. Igihe amasezerano atariko araba When promises not yet fulfilled, barihemuye. they were discouraged. Today Uno musi. no muri kuno kwezi And kose in all of this month, mfise message imwe. I've gotten only one verse. Ni gute binjira mu How do we masezerano? into promises? Kugeza muto wa nyuma muri twebwe yinjiye. Until the least among us, you're gonna enter. Reka mbwira bino. Let me speak to the people. Kugeza muto wa nyuma yinjiye. Until the least from us, you're gonna enter. Kugeza muto wa nyuma yinjiye. Until the least among us, you're gonna enter. Amen. Amina. Indi nzira Another way, biciye ku muvugishwa. now through the prophet.
iyo niyo nzira ikomeye cyane. This is a great way. Murahiriwe. You are happy. In front of you Imbere yanyu there is a prophet. hagaze umuvugishwa. There is a prophet. Hagaze umuvugishwa. And I prophesy today Kandi avugishijwe no by the spirit of prophecy kugimya mu buvugishi. in the name of Jesus. Mw'izina rya Yesu. Uzoba umutwe ntuzokwigera uba umurizo. You be the head not a tail. Aya n'amasezerano. Those are the promises. Ni gute bayinjiramo? How do we enter in the promises? Ni gute bayakira abami? How do we grab it? Twigere. Let's learn. Ni gute bayinjiramo? How do we enter promises? Abakwa dukurikirana kuri Those internet. who are following us on social media. Ndabona mutari bake. You are so many. Turifuza kuzobakorera muri uno mwaka. We wish we served in this year. Mananye twandika. Let's continue to write down. Benshi barasezerana ariko babirateba barihebura. Some will promise in vain, so you became discouraged. Pastor Chris aravuga. He speaks. Naho ko bakarongo kamwe. There should be one biblical verse. Kagumeko. Just walk on it. Kipompemu. Ushobora kuba utazi Bibiliya yose. Maybe you don't know the whole Bible. Ariko uza hano havuga ngo. Yet to know the person. Asango ari mu ruhande rwacu. The Lord is on our side. Uwo tugwanya ninde? Who can be against us? Barekere verse zabo. Leave them with their verses. Kagumeko. Just keep gatsindagire. emphasizing. Kagendereko. March on it. Umunsi kazoseruka. When it shall appear. Nibaza ko matahu. Maybe you understood. Kuva ngiri muto. Since I was young. Noneho ndashaje. Now I'm old enough. Sinigeze mbona umugororotsi ahebwa. I've never seen a righteous being abandoned. Shigwa ngo sinzohebwa. It means I won't be abandoned. Urufunguzo rwa mbere. The first key. Rufasha. That helps. Kugira ngo. In other words. Winjire mu masezerano. To enter into promises. First key. Urufunguzo rwa mbere. Twige. Let's learn. Twige. Namaze kubabwira uko wakira amasezerano. I've told you how we grab promises. And this is a question. Kandi kini kibazo. Ninde afite amasezerano? Who has the promises? Ariya natse amasezerano tuyavugisha. Ninde adafise ikimana? Ninde afise ikimana yamusezerano? Where's what God had promised to you? Ninde afise ibimana yamusezerano? Where's what God has promised to Donc you? twese turafise amasezerano. Now all of us we have them. Thank you. Murakoze. Tumaze kwiga rero ukuntu twakira amasezerano. Now we learn how we receive promises. Tugomba twiga ukuntu tuyinjira. We're about to learn how we enter into them. Kugira ngo tuve mu birarane vy'amasezerano. For us to be to get involved into our promises. Twinjire mu ya mbere ayandi We're azokurikira. gonna into the others were fulfilled. Urufunguzo rwa mbere. Now the first key. Andika ubumenyi. Just write down the knowledge. Kubijanye no kwinjira mu masezerano. What's concerning about entering into promises? The first key Urufunguzo rwa mbere is knowledge. ni ubumenyi. La connaissance. Ubumenyi. Ubumenyi Now knowledge. ni jambo ryagutse cyane. It is a wider word. Ariyo kugira ubumenyi It is to possess it. kubijanye no guteka. What's concerning about cooking? Ariyo kugira It ubumenyi is to have knowledge. kubijanye no kumesa. What's concerning about a Ariyo wash? kugira It ubumenyi is to have knowledge. kubijanye no kugendesha What's imodoka. concerning about driving a car? Ariyo kugira It ubumenyi is to have knowledge. kubijanye n'ivy'ikiganga. What's concerning about medical? Ngaha turi ngaha Where we are here, ntidufise ubumenyi busa. we don't have the same knowledge. Ariko kubijanye n'amasezerano Now, what's concerning about twese promises, turakeneye ubumenyi busa. all of us need common knowledge. Ari ubumenyi butandukanye. There is a values knowledge. Hallelujah. Praise God. Nubuhe bumenyi tugomba kugira? Now, what kind of knowledge we have to have? Ubumenyi bwa mbere The first knowledge, ni ku Mana itanga it amasezerano. is from God who gives promises. Daniel 11:32. Now, Daniel 11:22. Abazi Imana yabo bazokomera. Those who know their God, they shall be strong. Icya mbere ni ubumenyi kuri iyo Mana. Number one is knowledge over this God. Usezeraniwe akazi na nyumba 10 If you are promised a job with a ugira Lord chief, amakenga menshi bitandukanye n'igihe wagasezeraniwe na perezida. you are doubtful more than to be promised by the president. Nagasubiremo. Can I repeat it? Usezeraniwe akazi na nyumba If 10 you are promised with a Lord chief, akakubwira ngo uzaba it minisitiri. tells you're going to become minister. Ugira amakenga menshi. You have to be doubtful. Ariko iyo perezida akubwiye ngo uzoba But minisitiri when the president tells you you're going to ugira become ukwizera minister, kwinshi. you possess much faith in Ni him. kubera ko uzi icyo ari cyo It's president. because you know who is the president. Kutamenya Imana Now, to not know God, cyangwa kutamenya iyo Mana mu rugezo or rwayo to not know this God in his level, biri mu bituma abakristo baneglija ivyo Imana it yababwiye. made the Christian to neglect what God has taught you. Aha mbere naho kumenya Imana This is number one, to know God. nitwo bitebako. We cannot delay on it. Imana niyo nyene ijuru n'isi. Now God possesses the world and earth. Imana niyo nyene abantu bose. He's the honor of all the people. Imana niyo nyene amabanki He's yose. the honor of all the parents. Imana niyo nyene abaperezida He's bose. the honor of all the Imana niyo presidents. nyene ibibuga vy'indege He's vyose. the honor of all the state. Iyo dimension
That dimension yo kumenya Imana muri ivyo of knowing God in that, ituma udahungabana. it makes you to have stability. Imana dufashe cyane. May God help us. Ubumenyi bwa mbere nubu. Now this is the first Ubumenyi bwa knowledge. kabiri The second knowledge, nubu. it is this one. Baduwe itanguriro 17 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Genesis 17. Aburamu amaze imyaka 99 uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora I'm the Almighty. uhora ugendera imbere yanje kandi utungane rwose. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God. Obey me and always do what is right. Follow as I continue to teach. Kurikirana mbandanya kwigisha. When Abraham, Igihe Aburamu, that man, he was Abraham. uwo yari Aburamu. It wasn't Abraham. Yari Aburahamu. He was Abraham. Ariko yari Aburamu. The first name Izina rya mbere was Abraham. ryari Aburamu. The second name, Izina rya it kabiri was Abraham. ryari Aburahamu. Abraham, Aburamu the meaning is elevated person. bisigura ngo umuntu ashizwe hejuru. But Abraham, Ariko Aburahamu Abraham is the Abraham. father of the multitude. ni se w'abantu benshi. So now God now Na ubu rero Imana spoke to Abraham. ibwira Aburamu, You are now elevated uri ushizwe hejuru, to get a place where I can communicate to you. ushika ushobora kukuvugisha. When you was in the world, Igihe wari mw'isi you were somewhere. warahanukana, But by God's grace, ariko kuko ubuntu bw'Uhoraho God choose you Imana and yarakurobanuye elevate you irakutuza and put you in a place igushira mu where He kibanza can begin to interact with you. aho ishobora kuganira nawe. Igihe wari mwisi When we were into the wari world, umusanisi uguje your security means 16 imbere yuko winjira mu masezerano before you into promises. hagati mu bandi basani In the midst of all security means 16, agushira hejuru he elevates utaranakizwa before being served. kuko Imana yakuganirishije utarakizwa. God spoke to you even while you are not being served. Imana yakuganirishije utarakizwa. God spoke to you even while you are not being served. Abandi ntibashobora kuyumva Other they could not hear from you. ariko wewe But you igukura mu bandi mu muryango chose you among itangura others. kukwemvita mu gakiza. Starting inviting into Waragiriye mhemu you have received the Holy Spirit. waragendewe na mhemu You are ye visited by the Holy Spirit utarakira Yesu. before receiving Jesus. Bisaba ko nsigura It asked me to. waragendewe na mhemu ye You are visited by the Holy Spirit imbere yuko wakira Yesu. before you to receive Jesus. Bibiliya ivuga ngo Now the Bible ni declares mhemu yera it is the Holy Spirit yatwemeje kugira ngo dukizwe. that approved us not to be served. Nitwuzuye mhemu yera We're not being filled with the Holy Spirit kubera ko mu isezerano rya kera because in ancient Testament abantu ntibuzura mhemu yera people were not to be filled with the Holy Spirit. baragendegwa na mhemu They were yera. visited by the Holy Spirit. Igihe nari umusani I was security nari mu isezerano rya kera I was in the ancient Testament. n'ubu hariyo abamaraya Even right now there are hariyo prostitutes, n'abicanyi there are killers. baba ariko baragenda kwica They are wandering to kill. ijiri rikababwira bireke. The first speak to them, stop. Bagendewe nande They were visited by whom? bagendewe nande They were visited by whom? bagendewe nande. They were visited by whom? Donc twaratanguye kugendana na mhemu yera kera. Now we were to be visited by the Holy I Spirit. decree and I declare That your book is welcome. abiwanyu batarakizwa Yours are not yet served. mu mwanya tuza kuzuzwa As you're gonna be filled, bagendegwe na mhemu yera they're gonna be visited by the Holy bagendegwe na mhemu They're yera gonna be visited by the Holy Spirit. bagendegwe na mhemu They're yera. gonna be visited by the Holy Spirit. Now Abraham Now Abraham ukugendegwa na mhemu yera being visited by the Holy Spirit, kumushize hejuru. it elevated him. Imana ivuganye nawe. God spoke to him. Garurira verse. When Abraham was 99 years old. Abraham amaze imyaka 99. Vugamwe nanje 99. Say 99 years old. The Lord appeared to him and said, Oraho aramubonekera aramubarira. I am Ndi the Almighty God. Imana ishobora byose. Ahambere nukumenya Imana. Number one is to know God. Imana yarizi ko idashoboye gushitsa amasezerano Abraham ataramenya Imana bari kumwe naye. The Lord was to read the promises when Abraham should know God well. Wa muntu ufise amasezerano You person with promises, gira ubushakashatsi kubijanye n'icimana iri. have investigation with who God is.
gira ubumenyi kubijyanye n'Imana. Have knowledge about who God is. Obey me. Unyoboke, unyumvire. And always do what is right. Wame ukora ibitunganye rwose. Umunsi uzomenya Imana. When you gonna know the Lord, uzomenya ko icambere gusaba ari number one, it requires is kuyubaha. to obey Him. Niwitega amasezerano y'Imana nini utayubaha. Don't expect a promise if you cannot obey the Lord. Ijambo obey. Now ijambo kuba cyane kumvira. Imana suhoronye n'ibijumbu, Imana nuhoronye n'ingabo. Utaragira mentalite ya obeisance ngiri mu gisirikare, urashobora kudahura n'amasezerano. You are first to obey the Lord for you to encounter your promises. Natahuritse. Am I understandable now? Bakubye mu gisirikare go. When they tell you genda, uza gusigura mu nyuma wagiye kuko utagiye uwo muri kumwemerewe kukurasa. You can't go to one side, he may shoot you in army. Hello. 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 Amen. Amina. Est-ce que ndiko natanga ikigo cy'igisirikare y'ijuru kwa civile cyangwa mu basirikare ba Yesu? Are you the soldier of Jesus? Mu basirikare ba Yesu? Are you the soldier of Jesus? Obey me. Unyumvire. Iryo jambo obey. This word kumvira. Nishobora kurikora utazimana. You can't do it unless you know God. Hama deux. Kabiri. Utungane gose. Be always do what is right. Tubandanye rero. Let's continue now. Murongo wa kabiri. Now number 2 verse. Nanje nkusezeraniye isezerano zo kugwiza cyane. I will make my covenant with you. Nanje nzoshitsa isezerano hamwe nawe. Tuvuye muri promesse. We're coming from promise. Tugiye mwisezerano. We're going into the covenant. Reka turondera amajambo. Let's look the words. Mu Kirundi verse. Promesse. Isezerano. Oh yeah. Promesse si isezerano nukwemererwa ibintu. Murabisiguye nabi kuva mu ntango y'agakiza. Promesse si isezerano. Promesse ndakwemereye. Isezerano fisi ivyo navuze ufisi ivyo wavuze. Turasezeraniye. Imana si Imana y'ama promesse, Imana ni Imana y'amasezerano. God is God of covenant. Jesus. Not of the promise. Nabonye ko dutangiye gutahura rero. We start understanding each other. Subiri sijya verset biblique. Now give me back biblical verse. Okay, tutangiye gutahura. We start understanding each other. Message ngomba meze tuzobana yasengomba But gutanga to byinshi. finish the message. I will make my covenant with you and give you many descendants. Zoshitsa isezerano nanje ngusezeraniye isezerano zo kugwiza cyane. I will multiply you, the Lord said. Kuberiki ari isezerano. Why is it a covenant? Kubera ko hejuru For in the above, yamubwiye He told him, obey me. unyumvire. Jewe mfise role I have the role yo kugwiza. of multiplying. Nawe ufise role You've gotten yo yours kunyubaha. of obeying me. Oh yes. Sezerano ni role ni dona. A covenant ni guhanahana. Aha. Sezerano ni dona. It is giving each other. Natangiye gutahurika. Understandable now. Ubwo bumenyi ni bw'abantu badafise. This is the knowledge people do not have. Urugendo rwose Every journey, ruri hagati ya Bertrand, which is in a way between Bertrand, kama son, Ingo, point A, the first point. Bertrand zo kugira umukozi wanje I'm gonna akomeye. make you my great servant. Iyi si sezerano. This is not promise. Aya ni amatangazo. Those are only announcements. Amatangazo bashoboye kuyahanagura bagatanga yandi. They may be cancelled as announcement to be said others. Amatangazo bashoboye kuyahanagura bagatanga yandi. Bertrand uzo umukozi wanje ukomeye. You'll be my great servant. Arindiriye nga. When you are waiting from there, azova kwisi atarayikorera kandi Imana nizo kwigira yicuza. the Lord will never be disappointed if it can't be done. Amen. 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 Natahuritse. Am I understandable now? Nzokugira ukomeye. I will make you the great. Hazumana umukobwa Let's come a female person. hagararanje. Just stand there. Zoguha urugo gwiza. I'm gonna give you good marriage. Iryo si isezerano. This is not promise. Ano matangazo. Those are only announcements. Kandi si Imana yavuze ya mbere n'abasore barakubwiye ko bazogutwara barabivamo n'Imana Even men, yabivamo. they told you they're gonna be married with you, they left it. You see now the problem with it. Urabona ikora ni ahiri. Uyu rero
rero Now this person, ahejeje kubwigwa he comes to be told. urugendo ruratanguye. The journey starts now. Wendindira ngaho barajana. Just wait. Canke tujana. Just Turajana. let's move each other. Ibibazo vyose ahura navyo mu Now nzira. out of the problems he encounters, Imana ibikira rondera kwa kura God is seeking the person to grow up kugira ngo avuge. for him to speak. My father, my Kuko icyana ntikivuga. For a child cannot speak. Igihe amusezeraniye araceceka cari icyana But it's na not- namwe yojana n'ikibebe. Was promised to not speak any word, you are still a baby. Acamureka amawa amucumite. Don't let the person to be Akumviriza muri hurt by the amarira. phones. N'ubu ntikirakura. You've never grown up. Kiracari icyana kiraboroga. You are still a child. You are screaming out. Agahura n'inzara. He encounters Twebwe hunger. iwacu inzara yabayeho kuva kera. At home, hunger used to be in the former time. Icyana kiridoga. This is he's still a baby. Hagati yawe no gucererwa. Now, between you and your delay, N'ububebe bwawe bugucereza. it is your immaturity that makes you to be delayed. Yari kuba ngaha. He was there. Iwe rikamucumita. The phone picks him. Akavuga mana God says, Lord, uko bimeze no kose matter how it is, sinzokuvako. I will leave. Waravuze ngo You said, uzongira umukozi akomeye You're gonna make me a nanje servant and I- zokubera umwizigirwa akomeye. I'm going to become your faithful person. Ubwo nyene Imana icishitsa ngaho. Now the Lord going to fulfill his promises. Colombe ariko aragenda Now this one is walking around. ari kumwe n'umuntu amukubise poto. There is somebody who Oh. abandons you. Gusenga sivyo bihindura ibintu. Praying is now all changing seasons. Bebe You're still baby. undi zozana ingwano kuwa Mungu So kuwa I'm gatandatu gonna bring it arabivuyemo. down on Friday. Ibi The vyo person gusenga is- biradukwegera. You Bebe speak nonsense words. You are ariko still yari baby. kuba ngaha. But you are supposed to be there. Akacavuga naho data na mama bompeba ndabizi kuzonyitorera nzokubera umwizigirwa mu rugo I'm rwawe. going to become your faithful person. My knowledge. Agiheza kuvuga ivyo As long as you finish to speak, abamarayika bamukurako ikanzu y'uwabwiwe amatangazo bakamwambika ikanzu y'ufise amasezerano na Jehova. and just they put on you a garment of the person to be entering in your promises. Knowledge Now, ubumenyi. nico cyambere dukene mu bijyanye n'amasezerano. This is number one we need in promises. Menya ko Imana Make sure God, c'est pas le Dieu des promesses, simana yamasezerano, c'est le Dieu de l'alliance. ni mana yamasezerano, Is the God of covenant. ni mana y'isezerano. Tubireke cyangwa tubanda. Can we continue now? Ndaheza agiye ubuzima I bwawe. bless your life. Ndacyariko ndatahurika. Am I well understandable? Ndacyariko ndatahurika. Am I still? Muraheza You agiye. are blessed. Muraheza agiye. You are blessed. Muraheza agiye. You are blessed. Mu Kigiriki In Greek iryo version, jambo ni epagelia. that word is epageria. Vuga epagelia. Epageria. Mu Kiebrayo Now in Hebrews, ni haftacha. is haftacha. 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 Mu majedemo Now mu majambo y'Ikigiriki in the Greek words n'Ikiebrayo and Hebrew ni ones, usanga ibwina no, in the midst of bw'aya this majambo. interpretation of these Imana words, ibinyemereye zozana insiguro zibandanya zagura I'm ubwenge gonna bwawe. bring the explanations to make it wide. Iryo jambo ni promesse. Now this word is a Ariko promise. ijambo But the word, iryo jambo promesse this word a mu promise, Kiarameya in Haramean ni language, ni shudaya it is Shudaya change mulkana or Mulkana, biva mu jambo yada. from Yada. Yada Yada ni jambo It's profess the word prophet change confess. or Kwatura. Ama promesse ni confess change profess. Now promises is, Navuze natu. so I've spoken, Ariko isezerano but a covenant, a ni promise, jambo it is a word. ni jambo It is a word riri mu cyo bita agreement. which is mu by'ukwemeranya. Ahantu kuvyumvikanamwo. Abraham sogokuru wanyu Abraham, your grandfather, kuva kuri 12 now from 12 chapter, afise 75 ans. having 75 years old, Imana nigeze ishitsa the amasezerano Lord did not fulfill the promise kugeza kuri 99 until 99 years old. ndagasubiremo. Can I repeat it? Abraham Abraham, Imana yamugendeye kare. God visited him every time. Mbana nchange nindega. Can I continue now? Nigiki cyacereje Imana Now what delayed the Lord? aho se Abraham yari mu mapromesse Now Abraham was still into the zo promise. kugira I'm rurangirano going to make you the famous. bagakwa kumukubita muri Egiputa. He was about to be beaten in Egypt. Zo kugwiza I'm going to multiply you 25 adafise n'agakoroka. 25 without having a baby.
kuko Abrahamu yarakiri bebe spiritual. For Abraham was a baby in the Kugeza spirit. Imana ivuga reka nzane covenant none. And God said, let me bring a covenant. Gendera mu nzira zanje. Just march in my path. Unyubahe. Obey me, Abraham. Imana nipfa guhindura izina utaragira muri maturity. God cannot change your name unless you feel to be mature. Vuga ngo ubumenyi. Say knowledge. Eske twatahuye kugeza ngaho? Do we understand? Shirigaza hejuru. Just raise up your hand. Vuga nkura mu bugana bwose. The Lord, take me from all Ninjiza mu immaturity. bikuze. Take me into Mu maturity. izina rya In Yesu. the name of Jesus. Vuga cyane amen. More amen. Imana irindira maturity. God is waiting for maturity. Ivyo ucamo vyose Everything you're going through irindiriye kuvuga icyo uzokora nawe. is waiting for you to speak something you're gonna do. Ushoboye kubigira bigufi You may make it short canke birebire or too long. bivana na rapidité ya It comprehension. depends on the speed of your understanding. Abagalatiya 4:1. Now Galatians 4:1. Ariko mvuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataca atandukana ko n'umugurano n'ahari wenyene ibintu vyose. But now to continue, the son who will receive his father's property is treated just like a slave while he is young, even though he really owns everything. Reka segura. Let me interpret. Umwana wa kanaka, One son. uwo kanaka atakiri kwisi. That son, that person is Umwana not we the baby. afise 5 ans. The child is 5 years Ni old. wenyene ubutunzi bwose. He's the owner of the property. Ariko niyemerewe gukatisha itike y'indege. But he's not allowed to fly with the flight. Niyemerewe kuja kugura parcelle ku muzinda naho He's not allowed zozimbuka. to purchase a land. Kuko Somewhere, hari umuntu abihagarariye. because there is somebody in charge of it. Iyo umwana akiri bebe na nahamwe atandukaniye n'umugurano. When a child is still a little child, he's not totally different from the slave. Mvuga iki? What can I say? Then? Mwemerewe vyose. You are allowed all. Mufise vyose. You possess all. Muremerewe vyose. You are allowed all. Ariko Imana irabarindiriye. But God is still waiting on you. Shira ibiganza hejuru. Raise up your hands. Vuga Mana fasha. Say, Lord, help me. Ndi umwana wawe nabimenye. I'm your son, Lord. Ndakwinginze ngume gukura. Give me to be Mu mature. izina rya In Yesu. the name of Jesus. Ndashoboye kumva amen. I may hear man in this place. Thank you. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.